Funzi ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndakunda umurongo wanditse muri Zaburi ya 20. Umurongo w'indwi uvuga ngo bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Ndakwifurije ko ibyizigiro vyawe biba ivyo kwizigira Uhoraho Imana yacu. Tuwizigira ibyo Imana yaguhaye. Bene data, ngo birutisha Imana yabiguhaye. Tukigore ko rikoza, Imana iguha umugisha, hama wa mugisha uje mu kibanza cy'Imana. Oya, bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bakizigira amafarasi, abandi bakizigira abakomeye, ngo ariko twebwe jewe nawe tuzokwizigira umwami wacu. Uyu munsi ndafite ijambo rivuga ngo ijambo rigize imisi ku mutima wanje, ifatanya n'Uhoraho ubutakivana, matana n'umwami wawe. Haleluya. Yaravuze dusoma mu gitabo cy'abami ba kabiri, igitabo cy'abami ba kabiri, igice cya 18 umurongo wa 3. Akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoze byose. Akora. Ndakwifurije gukora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Ibyo ukora byose, ukora ibintu Uhoraho abona ko ari byiza. Amen. Ukora ibintu Uhoraho abona ko ari byiza. Glory. Ukore ibyo ukora byose, mu by'ukuri ubikore, ukora ibintu Uhoraho abona ko ari byiza. Umurongo wa 4, yakoze ikintu cyiza cyane Hezekiya. Hezekiya yakoze ibintu mwami ngo byanezeje umutima w'umwami. Yasubiye inyuma, mwumvize umurongo wa 4. Akura ibitambo byo ku mpinga z'imisozi, amenagura amabuye bashinze, atemagura inkingi bashingiye Ashera, ikigomana kiwabo aragitemagura, amenagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuza mu muringa, kuko gushitsa ico gihe Abisirayeli bacozerezaga imibavu bacita Nehushitani. Hezekiya araza senya Nehushitani, senya Nehushitani iwanyu. Hari igihe usanga abantu hari ikintu kiri iwabo, imyuka iri iwabo, ibintu biri iwabo byashinzwe iwabo. Subira inyuma nawe usenyagure Nehushitani iwanyu. Hari igihe aba bantu iki ni cya kera bari barakoze igihe cya Mose, ngo bari bakigitangira ibimubavu. Hezekiya araza ngo aragisenyagura agikuraho. Glory. Hezekiya yizigira Uhoraho Imana y'Abisiraheli, kandi mu bami bose b'Ibuyuda bamuherukiye ntawuhwanye nawe, no mu bamwitangiye imbere ntawuhwanye nawe, kuko yifatanije n'Uhoraho akaramata. Glory. Hallelujah. Yifatanije n'Uhoraho akaramata. Ndakwifurije kwifatanya n'umwami akaramata. Reka kwifatanya n'ibyo yaguhaye akaramata kuruta we. Hari igihe abantu bifatanya n'urudandazwa akaramata kuruta uko kwifatanya n'umwami. Ibyo ni inyuma, ibanza wifatanya n'umwami akaramata. Umwami umuha ikibanza mu buzima bwawe. Ikintu cyose gisa na ushitani gisenyuke ku buzima bwawe. Haleluya. Wifatanya akaramata n'umwami. Glory. Wifatanya akaramata n'umwami. Mukundwa wankurikirana, ndakwifurije kwifatanya akaramata n'umwami. Haleluya. Umva, harimo umunezero, harimo amahoro, harimo ubwiza, harimo igikundiro, harimo byose. Kwifatanya akaramata n'umwami. Ndakwifurije kwifatanya akaramata n'umwami. Haleluya. Uyifatanya akaramata n'umwami. Ariko yabanje gusubira inyuma, arasenyagura za Yehoshitani, arakubita hasi, yifatanya akaramata n'umwami. Haleluya. Ntakevye ngo areke kumukurikira, ariko akitondera ibyagezwe Uhoraho yageze Mose. Ibi byagezwe bya Mose yarabyitondera neza. Amen. Umurongo wa 7. Kandi Uhoraho yabana nawe, akagira ukuboko kwiza. Urifuza kugira ukuboko kwiza, imatanya n'umwami. Urifuza kugira ikiganza cyiza, imatanya n'umwami. Urifuza kuba uguwe neza, glory, imatanya n'umwami. Imatanya n'umwami. Haleluya. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Yobu, ariko njewe yaravuze ngo wimatanije n'umwami. Mu gitabo cy'Abakorinto, wimatanije n'umwami acika impemwe nawe. Mu gitabo cyawe bakavuga ngo wiyuzuze nayo, niho uzoronka amahoro n'amahirwe. Urifuza amahirwe muri nosi, urifuza kubaho ufite amahoro, imatanya n'umwami.
imatana n'ijambo ry'umwami, imatanya n'ubuzima bwo gusenga. Haleluya, glory sarabo, haleluya. Oh, haleluya. Bakundwa muri ko murankurikirana, ndabifurije kwimatanya n'umwami. Ntiwimatanye n'ivyo Imana yaguhaye kuruta we. Hari igihe umuntu wimatanya n'ivyo Imana yamuhaye, akimatanya n'akazi, uburyo yazasigara akabura isaha n'imwe imbere y'umwami, akabura iminota 10 n'umwami, akabura iminota 5 yarasoma ijambo ry'umwami, mugabo akaronka amasaha 15 ariko arakurikirana amakuru TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ukaguma muri ivyo. Umwami arakeneye ko muha umwanya, umwami arakeneye ko muba babiri, umwami aragukeneye muri babiri, muri 2 wewe nawe. Umwami aragukeneye muri materaniro y'abizera, umwami aragukeneye, umwami aragukeneye. Umwami arakeneye ko ivyo yaguhaye, ivyo ubikorera mu bw'ubwami, ufashisha abandi bagira umugisha ku bwawe. Umwami aragukeneye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, kiri ngaha ndashimiye cyane bivuye ku mutima, bivuye ibwina mu mutima, abantu bashikira kino gikorwa. Ndabashimiye cyane. Imana yo mwijoro itazibura kugira izabaheze ubugingo budashira, izobahezagire. Hari abantu benshi bari mu gutabarwa bagakira ibikomere kubwo ari no jambo ry'umunsi. Haleluya. Imana yo mwijoro ndabifurije ngo umunsi Yesu azohamagara amazina muzitabe mugeze imbere y'umwami. Haleluya. Nanejejwe n'uyu murongo w'indwi wakoze ku mutima waje, wavuze ngo kandi uhoraho yabana nawe akamuha ikiganza, akagira ukuboko kwiza aho yaja hose. Haleluya. Bukeye yagarariza umwami w'Ashuri ntiyaba kimusaba. Abisirayeli bari baragiye ico gihe ataratwara Hezekiya, bari baragiye mu buja bw'umwami w'Ashuri Senakeribu. Arabatwara batwaza amanyama yigira igitangaza. Hezekiya yimye birahinduka. Haleluya. Ngo yigeze gutuma umugabo witwa Rabushaki ngo nazaze kubatuka, ababwira ngo se mwishimira iki, ngo ingorega umwami wacu w'Ashuri ngo afite ngo arakomeye, ngo n'Imana ziwe, ngo nibiki. Genda mubwira Abisirayeli ngo karabahenda Hezekiya, karabahenda yabagose. Hezekiya ngo afata ayo majambo yose nikete bamwandikiye ngo abijana imbere y'umwami. Imana aramubwira ngo mana we badutukanye nawe, ndore soma ibyo banditse, badutukanye nawe. Oh, haleluya. Imana ibwira Hezekiya ngo Hezekiya tuza. Bene data, iyo twimatanije n'umwami aratugwanirira, iyo twimatanije n'umwami araduha umugisha, iyo twimatanije n'umwami. Glory, haleluya. Inama z'Abasenakeribu zizopfa ubusa. Ntazi cyabaye. Umwami yahamagaye marayika umwe ava mu ijuru arasenya 185 by'abasirikare ba Senakeribu, arabaniga Senakeribu ngo arahunga ngo geze ngo muzi ikigoma naciwe, abahungu biyo baraza baramwicira. Iyo twamatanye n'umwami aza tugwanirira, inama z'abantu Senakeribu zigafata ubusa. Urifuza ko inama za Senakeribu zifata ubusa? Imatanye n'umwami, imatanya n'umwami, hari ikiganza cyiza kizogendana nawe. Oh, haleluya. Yesu aguha umugisha wimatanye n'umwami nkuko Hezekiya bigize. Haleluya. Mungu wetu wa ajabu, reka dusengane nawe. Mana yacu, oh, sifa kwa Yesu Masiya, uyimidiwe milele daima. Ndagukunda Yesu, ndasengeye umuvandimwe uri kurankurikirana ngo umuhe kwimatanya nawe. Haleluya. Harimo insinzi yacu, harimo umunezero wacu, harimo amahoro yacu, harimo indirimbo yacu, harimo zose zacu. Ngo Hezekiya ngo yagira ikiganza cyiza ngo kubyakora ko byose kubereraga izibanga yo kwimatanya nawe. Mana, udurinde kwimatanya n'ibyo waduhaye kuruta kwimatana nawe. Turakeneye kuguha ikibanza cya mbere mu buzima bwacu, ushigwe hejuru. Turagukunda mwami, ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu. Bakundwa, ndabifurije kwimatanya n'umwami. Yesu abahezagire.